ba Ela 257 TV muraho murakomeye kuri micro ni Jackson aka Marcel Jaja Free Spirit, inyuma ya kamera ni Ibra Mukapa. Uno musi rero sasa tubazana ibintu bishasha, twishikiye kuri Université de Grand Lac ngaha kuri Saint Michel ngaha muri ville, aho tugomba tuganire n'abanyeshure baho kuvyerekeranye n'ubuzima busanzwe, aho tuzakuza turababaza tubazo duke nabo bagenda baratwishura nkuko bisanzwe. Sikurya musanzwe mutumenyereye kwa ntitunamenyeye, uno musi tubazaniye bishasha. Bandanya mudukurikirana gusa mube active, mwibagire kugira subscribe, ribaza aho turi kumwe muraza kunezerwa cyane, muze gushiramo comment nimwe aba mwaryohewe. Ya sister, mambo vipi? Meze neza? Akazina baba kwita gute? Kabageni Alene. Kabageni Alene, umeze neza? Usanzwe wiga kuri ishure ngaha? Uno musi rero nkuko mubona twabagendeye, hariho utubazo tumwe dushaka kubabaza. Anakima mutubaza. Wodutandukaniriza bavuze Gmail na email, we wumva bashatse kuvuga iki? Itandukaniro riri hagati ya Gmail na email? Ceno mbumengo nico kimwe vyose. Umva mengo nico kimwe. Tandukanya ufatiye kuri izo ndome babreje izo G niyo E. Email in umengo ni electronic. G nayo G ngo ntayazi. Alene, tubandanye n'ikibazo kigira kabiri. Wotubwira SMS mu majambo yose? Short message sending. Yeah. Tubandanye guys, mubandanye mukurikirana. Tubandanye n'akabazo kagira gatatu. Wotubwira VIP mu majambo yose? Very important person. Très bien. Akabazo kanyuma ari nako kagira kane. Ndazi yuko nta musi numwe rirenga udakoresheje WhatsApp, ndabona ufite na smartphone ngaha. Wotubwira WhatsApp mu ijambo rimwe ry'icongereza? Oya, basi urazi ico risigura mu gifaransa? WhatsApp. Yeah. Wumvise. Salama. Essaye de parler en français. Ah, tu ne parles pas le Kirundi? Non. Ah, ok, on parle le français, pas de problème. Et tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Valentin Selemani. Ndio Valentin Selemani. Tu es de quelle nationalité? Congolais. Voilà. C'est heureux de vous voir. Et ici dans notre pays, le Burundi. Merci. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Ok. Nous, en tant que membres de DTV Ela 257, aujourd'hui, nous sommes lundi ici dans votre université IGL, envie de vous demander quelques questions en rapport avec la vie courante. Oui, merci beaucoup, je suis d'accord. Valentin, oui. Je pense que tu seras heureux de me répondre dans les quelques questions que j'ai préparées à vous poser. Je suis d'accord. Ok, on commence. Vous êtes prêts? Oui. Ok. Et tu peux me dire la différence qui existe entre Gmail et email? Gmail et email. Oui. Là, vraiment, je suis content de m'avoir posé cette question. Oui. Moi, je n'utilise beaucoup pas les internets. Oui. Parce que ce n'est pas possible. Je ne peux pas répondre des choses que je ne connais même pas. Ok, pas de problème. On va vous aider à comprendre ça en voyant cette interview. Ok. Et on part à la deuxième question. Oui. Est-ce que tu peux me dire en toutes les lettres ce que c'est SMS? SMS. Oui. Donc, SMS. Oui. C'est l'abréviation. Oui, abréviation SMS. SMS signifie message. Donc, SMS. Oui. Message. S signifie message. Donc, la définition de SMS, là, donc, ça m'échappe. Pas de problème. On parle à la troisième question.
Est-ce que tu peux me dire ce que c'est VIP en toutes lettres? C'est un mot anglais. Oui, VIP. En toutes lettres. VIP, c'est en définition, VIP, vie interdite aux pauvres, c'est ça. Est-ce que c'est vrai? On continue et on part à la dernière question qui est la quatrième. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est WhatsApp en un seul mot anglais et en un seul mot français? Non, je ne connais pas. Ok, tu vas comprendre, pas de problème. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. Gute. Usanzwe umeze neza? Ego nda. Uri umunyeshuri ngaha kuri je? Niga kuri se. Mwambwira akazina kanyu? Nitwa Greta Nininahaza. Greta. Ufite akazina keza? Ego murakoze. Sawa sawa. None mwankundira nkababaza utubazo tumwe tumwe? Nta kibazo. Akabazo ka mbere. Uwo ntandukaniriza Gmail na email? Gmail na email. Okay. Email uko ndavyumvira nibaza ko ari courrier electronique aho usanga hari abantu mushobora kuvugana muri abantu babiri. Hama Gmail nayo ni nka entreprise ishira hamwe. Voilà. Tubandanye n'akabazo kagira kabiri. Uwo mbwira mu majambo yose SMS. SMS ni service de message court. Très bien. Mu cyongereza short message service. Très bien. Tugende ku kabazo kagira gatatu. Uwo mbwira mu majambo yose VIP. VIP. VIP mu majambo yose. Ndazi bamuja mu manzo kumva ngo nakabamwicaritse muri VIP. Yeah. Oya. Sawa ndibaza inyuma y'iyi interview uraza kuba wakimenya. Akabazo ka nyuma ariko ka kane wotubwira ni ijambo rimwe ry'icyongereza n'ijambo rimwe ry'igifaransa WhatsApp icari cyo? WhatsApp. WhatsApp. Ndibaza mu cyongereza ni WhatsApp. Très bien. Okay. Mu gifaransa naho ni quoi de neuf. Très bien. Tubashimire cyane Great. Murakoze nawe. Amwe murakoze. Good. Meze neza? Nashima. Bakwita gute? Cyane tonde w'Imana Bienvenue. Bienvenue. Ufite akazina keza? Si cyane ariko ni keza ko. Ni keza. Turashimira abavyeyi bakakwiza. Ndabashimiye cyane abavyeyi banje. Usanzwe wiga ngaha kuri je? Yego, je niga ngaha muri je. Sawa sawa wiga ibiki? Niga soze infirmier. Ushaka kuzoza uratuvura? Ngoma zoze ndabavura n'akabagwayi nyene baguma baboneka. Ngoma zoze ndabavura nyene. Sawa sawa je ndumva n'ibintu vyiza cyane. None mwodukundira tukababaza utubazo tumwe tumwe ngaha. Yego mumbajije to nshobora kwishura ndishura mu guto nashobora nawe to muranyihangani. Nta kibazo. Bibaho. Hama akabazo ka mbere. Mwoshobora kudusigurira mukatubwira itandukaniro riri hagati ya Gmail na email? Muri make cyo kibazo mbajije ni ciza kandi merci cyane murakoze cyane. Gusa mugabo je uko ndabizi Gmail na email nibaza ko byo bari ibintu bimwe. Ibintu bimwe gusa ni konti imwe. Yego. Yeah. Guys muri commentaire muraza kutubwira kari reka tuje ku kibazo kigira kabiri. Uwo dusigurira mu majambo yose SMS. SMS kwerije nkora ndacumva kivuga mugabo ngo shoot message ikindi kiranjanye. Yeah. Baragufasha. Tugenda ku kibazo kigira gatatu. Uwo tubwira mu majambo yose VIP. VIP jenzi kari bibanza byiza abantu bene babaye. Gusa muga mu majambo yose kwerije sinakizi VIP nyene ni VIP gusa nyene simplement nyene. Yeah, nizere yuko inyuma y'iki kiganiro VIP za kubukizi ico gisigura. Ntacyo tuje ku kibazo kigira kane. Uwo tubwira mu ijambo rimwe ry'icyongereza n'ijambo rimwe ry'igifaransa WhatsApp icari cyo? WhatsApp ijambo rimwe mu cyongereza. Mu cyongereza. Kwari mu cyongereza WhatsApp jenzi kari WhatsApp gusa. Bazazi sinzi ururimi mu cyongereza ni WhatsApp, mu gifaransa ni WhatsApp jenzi kari WhatsApp. Mu gifaransa? Gifaransa ni honzi kari WhatsApp mu France ni honzi. Yeah, muga hari itandukaniro byose turaza kubimenya. Ari itandukaniro mu cyongereza ni gifaransa. Turaza kubimenya nyuma y'iki kiganiro. Bienvenue tubashimire cyane. Bro, comment ça va? Ça va bien. Et vous? Merci, moi aussi, ça va bien.
Et toi, tu es congolais? Oui, je suis congolais. Soyez le bienvenu. Merci. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Testament. Testament. Est-ce que je peux vous poser quelques questions qu'on a préparées? Aucun problème. Et toi, tu es étudiant de IGL? Oui. Ok. La première question est de savoir quelle est la différence qui existe entre Gmail et email. Gmail et email. Oui. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. On part à la deuxième question. Est-ce que tu peux nous dire SMS en toutes les lettres? SMS à toutes les lettres. Oui. Shorts. S c'est shorts. Yeah. M c'est message. Et après, S c'est service. Short message service. Très bien. On part à la troisième question. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est VIP en toutes les lettres? VIP en toutes les lettres. Very important person. Très bien. On part à la quatrième question qui est la dernière. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est WhatsApp en un seul mot anglais et en un seul mot français? WhatsApp. WhatsApp d'abord c'est en anglais. Yeah. Oui, en français c'est en français. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je pense. Est-ce que c'est vrai? On va répondre par le public. Est-ce qu'on vous remercie? Ok, merci. Très bien. Uraza guhaga mukanya. ndaza guhaga. Isanzwe uri umunyeshuri ngaha kuri je. Yego. Akazina kanyu? Ni Chanceline Niyongera. Chanceline. Ufite akazina keza? Abavyeyi nabonye bakanyise nyene ndabishima nkuko nyene. Nizere hutera. Cyane. Sawa mwo. Nawe ndaguteye umugisha ibintu byawe bizogenda neza. Murakoze cyane. Nkundira nkababaza utubazo dukeye ngaha nategura. Mbaza gusa urabubaze bikiya nyene kubera amasaha urayabona. Sawa nta nuko tugoye. Okay. Akabazo ka mbere. Ntandukaniriza Gmail na email. Gmail na email. Okay. Ndibaza Gmail ni Google email. Hanyuma email ni electronic email. Sawa sawa. Tugende ku kabazo kagira kabiri. Mwombwira mu majambo yose SMS. SMS. Je pense que SMS ari service di message. Okay. Ndachibagiye gato gusa ni service de message court ndibaza nshatse kuvuga mu majambo make. Yeah. Mu Cyongereza naho ubukizi. Aho ni mu Gifaransa. Mu Cyongereza. Oya. Nacho noshobora. Bon, nibaza aho tuza kukimenya inyuma y'iki kiganiro. Sawa, tujye ku kibazo kigira gatatu. Mwombwira mu majambo yose VIP. VIP, je pense que ari very important person. Très bien. Ikibazo ca nyuma ari naco kigira kane. Mwombwira mw'ijambo rimwe ry'Icyongereza n'ijambo rimwe ry'Igifaransa. WhatsApp icarico. WhatsApp. Kandi uyikoresha buri munsi wewe ndiba. Kiyi ndayikoresha ibisi. Sawa, mbwira rero. WhatsApp, je pense que ari WhatsApp. Kuda kuntu akundu dukunda kubikoresha. Dukunda gukoresha ico kintu turiko turaramukanya WhatsApp. Ndibaza ni kijanye ne tuba turiko turakoresha. Mu Gifaransa? En français. J'ai oublié. Tuvuge yuko uri umwongereza? Hapana. Hapana, wose ndi ndamoye. Sawa. Tubashimire cyane Chanceline. Merci vous aussi. Sawa sawa. Ngaha nkuko mubibona twari twahishikiye ngaha kuri IGL Saint Michel ngaha muri ville yali Ela 257 TV was together Ibrahim Cup ya twabajije ibibazo bimwe ari byo mwagiye murumva. Ikibazo ca mbere twabajije batandukanye Gmail na email. Ndiko ndatanga inyishu. Gmail ni Google Mail, hama email nayo ni electronic mail. Nibaza yuko muri bamwe hari habagiye barabitora kandi ndibaza mwabibonye mu kiganiro kwanza. Commentaire yanyu irakenewe. Ikibazo ca kabiri nayo nababajije nti batubwire mu majambo yose SMS. Naho nyine hari habagiye baragitora avuga nti short message service. Ikibazo ca gatatu nari nababajije batubwire mu majambo yose kandi sokese VIP, very important person. Hariho n'iyindi nyishu
nayo nyine batatanze jewe nsanzwe nzi bishura VIP ni very important very important person, iyo ninyishu ya mbere. Hariho n'iyindi very intelligent pap, niyo ninyishu ya kabiri, nayo nyine sigura VIP, naho muri bose atanu umwe ashoboye kuyitanga. Ikibazo cya kane kwari kutubwira mu ijambo rimwe WhatsApp, mu ijambo rimwe ry'icyongereza nk'uko hariho n'abundi ababitoye ni WhatsApp, hama mu ijambo rimwe ry'igifaransa ni Pardonnez. Tubashimire cyane, ntimwibagire kugira subscribe kuri channel ya Ella 257, mufite no kugakenge, ntimwibagire like na comment guys, turabakunda cyane.